Kazogo uzi ko atana umutima ufise ushaka jewe nisigure kuri wewe bwe nubura nyarana n'ivyombo vyawe ngafsha Yanturu nibiki ngaho nibiki ash bana yaje Sheri wewe wabonye bya bindi nari ndiko ndakubwira Sheri nukuri bigeze yose guhohotera umukozi niko kose vre ibi bintu kweri wavyumviriye gute gufata ergo umukozi nahari umukozi si bushaka tumufata ko twishakiye torike wabure cyane nigiye ushaka tumufata ko twishakiye mwebwe mwe n'uwo mukozi wawe zaboneka ko harimo akantu k'ubwenge gusa nigiye Jire! Oui! Wahano. Nashitse mama. Hewe ndakubaza. Ko ngo cyari bitangaje cyane nziko byareye kugira bigere hajya hose. Anyene yaje aranyidondora ambwira ngo mu diaspora ambwira ko ari fiance wawe acambwira ngo ibintu byo gukora akazi hano birahagaze nanje ntabwo guperereza kugira ngo menye neza ko mwamwa kivuganye k'icyo kintu atarampa amakuru nyene fire ya mbere yasutse ko wayini yarafise ego nenda mwashije kugira ngo ndabe ko yo basi ko bambwira ko ubizi hanyuma shobore kugena nyene nzi kubizi acashuka ko wayini nyene atamakuru arampa nuko byagenze Kana yaje nyene shangora ashobora nawe yarengeye cyane kugera hiyo hose ngora tarabana nitwamara kubana naho tuzogenda ngora ukuntu abantu basi abantu bakize bafise amahera bamwe ariko ukuntu babiyumvira ko nyene bahambaye buri kimwe cyose bashoboye kugikoresha amafaranga ariko nta na kimwe twebwe byihanganira si je n'ubu namaze kwiyakira nokora ikikatatu na kimwe se nokora muri kafana ihangana nyene so rero bari bantelefone ngomba ngende muri office hari akantu ngiye kuraba turasubiye ngira akazi keza Sana ne musore. Kabisa tumeze neza turaho nta kwidoga kabisa. None mbe ko naheruka ngaha niho mu kadogo mutoya akora ngaha ukora ngaha. Gira nijewe ko hano ndahakoze igihe kirekire. Yego ndahamaze nk'imyaka ishika kuri 3 ndahakoze igihe kirekire kweri. Allo? Oui, allo. Sawa. Meze neza mbeho wateramiye mu karere kahe gashato ndari ngaho kazi wawe nahuze Alubona nagiye kuraba twari twavuganye yarakeneye isima nkeya yarakeneye imifuko mikeya niyo twariko turavugana we turi kumwe none mura turashima gusa nyene ndariko ndaraba ku mashine yawe ngaha mu biro ndiko ndaraba nyene ingene ibintu bimeze
raporo yindi urazi ko atawari wampaye gusa nyene siniko ndabibona neza. aho ni sawa cyane kabisa, ndabona warakuze warabaye umuntu w'umugabo je naguhe gukira umwana w'umupeti ugera ngaha ndabona warakuze kabisa, warateye intambwe ndumva ni sawa cyane kweli. Yego ni jewe kabisa, ni jewe jire handa hamaze iminsi. Uko umuntu nyene akura ko hacigihe niko nyene umuntu atera akura. Yego hama raporo ni murabe aho nyene mu biro aho ku meza murabe munsi y'ayo mamverope babika mu bipapuro raporo niyo nayishize. Reka ndabe. Yego. Sawa ndabibonye, reka ndabe ingene bimeze. Yego komera ni murabe. Sawa ndakubwira gusa bibe byaragenze neza. Guma ku murongo gusa nuva ku murongo. Yego nta kibazo manje. Alo? Yego ndabumva. Hari ibintu nariko ndabona neza. Ngaha Yego. uno muntu mbona handitse ko Claude. Yego. Murashora by'ukuri. Ndaguhaye company uyijere. Erega bisaba yuko raporo zigenda neza kandi byo kuzo urigira nte urijaja cyane. We ndabona yuko umengo wamukomandiye honye n'ifiso zitanu mbona tanjara rago bimeze gute. Nta mafaranga ndabona kandi mbona ibintu byarasohotse. Yego hatuma babuja. Yego Claude zo zikamera zitwaye zisima ariko kubera yamara yuko hari izindi zitagomba acagaruka gutora twari twavuganye yuko urazi yuko mwaka kazi twamaze kuba twizerana n'aba ba bose bacu nyene dukorana duha amasima twari twavuganye yuko hirya y'ejo ari hazaza gutora izo zindi zitatu hanyuma amahera yose aca yamemera hamwe amace nayajana kuri konti. Wamubona kumengo hari ibindi bintu ashaka uraraba mugabo je ntabwo ufa ku noti. Oya nta kibazo kihari mwebwe ivyo muba mubona ntujuje na je ndavyitwarika ariko usanga hari ivyo ntujuje bivanye n'akazi kenshi ariko ndasubira muri raporo nkasura neza hanyuma nkavyotutsa. Ega nubone harya ngo company ni iwanje harya naje mpomvye na mama bamuhomvye basha. Ego nukuri ndabizi yuko iterambere ari ryacu twese kabisa nicyo gituma tuba dukwiye kwitanga tukabikora neza cane. Yasha ndamurangerageza kweri kuko sindabibona neza prema mbona biranandambiye no kuraba impapuro zawe. Urabona ko nari naguteye surprise ariko simbona ko biriko biragenda neza we mu kazi kiwanje uriko urabikora neza. Oya nta kibazo na kimwe kihari murazi yuko ngaho mu biro ubufunguzo bwabo muba musanzwe murufise nubwo mba ntahari ego nubwo mwanteye surprise nibaza ko ata kibazo na kimwe. Ego nibaza yuko nubwo muntera surprise mukabiraba mugasanga ibintu bimeze neza nibaza yuko ata kibazo, nibaza yuko ikibazo cari gihari nico ca Claude cizo ifuso zitanu yatwaye muganga agenda atanga amafaranga muganga avuga ati kubera dukora mu bwizigirwa reka nzoce nzantwara izo zindi zitatu amahera yose cane yaguca ashira kuri konti. Yego nuko bimeze. Sawa reka tubirindire turabe ingene bizogenda ko raporo uzoyimpa neza. Hama je ndasubiye mu bigo ko hariya hari ivyo ntari bwatunganye neza hama ndabitunganye. Niko sinzi ko nta kibazo. Komera murakoze. Kuko na nuzera Jackson ngaho urabona ko akorera Muyinga. Yego. Raporo yayimpaye neza tangorane n'imwe. Urajya nibaza yuko namaze kuzana azimaze kuza gukora izo
izo kamyo zitatu nibaza yuko bizoca bitungana zoca ndashika kuri konti yose nzoca ndabarungikira na borodero muce murabo sawa ndarindiriye Allô? Allô? Oui. Kuti mushikaji. Ni sawa. Umeze neza? Meze neza? Nashira ndashima kweli ndatekanye ukebo. Oh, nipo hama. Naje kuwaramutsa nashimye ndasanga umukozi w'intambwira ngo siomuri. So narindi. Nari nasimbiye ku biro kwa Desire. Gusa hari ibintu nariko ndaraba sa? Ati none nitahire canke baza kuza tubonane tuganire badakukumbuye cyane mushikaji. Oya, hariho raporo nariko ndaraba gusa nubwo ntazibona neza tuzoshiramo nta na kimwe reka ndaje tuvugane. Oh, sawa nari. Sawa. Olika. Nasohoye. Sawa. Nawe sister. Meze neza. Turashima. Kubona? Nakurindiriye umukozi abarama kantu mba ndinywera. Karibu ndabona bakwakiri. Basha murakoze cyane kabisa. Ndabona ni sawa. Twahirukana cagenda kurondera kuri telefone nkama gutora tuvugana yuko nari nakubwiye ko shire wanje ari mukuza. Tuvugana yuko tuzoja kumutegera vuba c'indege muga byavanye bikwankira yuko uza. Gahunda yo kugira nze mbane namwe tuze kumutegera ku kibuga c'indege bo ntiyakunze ko mba ndahari kubera nari mu dukorwa twishi ariko nibaze ko mama akiriye neza kabisa nibaze ko yashitse amahoro. Ibintu byagenze neza nta kibazo turema byagenze neza cyane wose nta kibazo kwera ahubwo nyene wari wafatiriwe na kaka mukawukora k'ibirato hariya mbe nivyo bidandaza mbo ibirato kabisa kajya kazi ko kurangura ibirato sinokaheba ko jewe bona ibirato ndize ndakikurira mu Uganda kishikana ngaha mu Burundi burya ndivugira ko peri ne kukirato kimwambara umwe ndashobora kugikora kuserekana miyingo yuko iyo business nubu niyo nikora kwera mba ni sawa kwera hama namwe mbe bimwe vya za kampuni zawe z'isimari kampuni zanje ubu ni sawa ibintu bimeze neza nyine atarubura aho mbona bikarangura gusa nawe nyine ndazi ko azobipanga neza mu minsi ivyo bina neza ubu nta ngorane n'imwe kubera akazi nakijambere hama ahantu iwawe harahindutse ndaheruka kera ndaheruka tarasiga n'amarangi ubu ndabona amafaranga amaze kuboneka kweri warangiye asigaye asa neza cyane ninjiye ndatangara ariko assist hasigaye hameze gutya harahindutse kweri sana sawa hajya bavuga turose amafaranga no kuyakoresha utayakoresheje urumva uri kuragenda nabi nyine maze kuvuga ati ndarose amafaranga nyine ndabe ingene nopanga kariya mbwira ibintu byanje bimeze neza aho ni sawa mbe none Bofre yashikiye hahandi akunda gushikira muri anzu yiwe hamwe n'abandi we yashikiye niya nzo cengera ndamuramuseke ndamukumbuye cyane ko yakinyaka nyinshi tutabonana niwe yashikiye ahubwo uramurondera kwanza mubanze muvugana usanga utanamuvugisha nawe kwiterera mukamwa bo kandi namurondeye ku telefone y'umumbira Jimmy Jesse sinzi ngira ikibazo cyako mucoreshe reka yazanye amadolari karuza yayamaze mugano tuvuge ntarayamara nawe ntarayamara imisi ihaciye yashitse ndibaza yuko atarayamara bo ndaza kuraba ndabe ndahace mvuye ngaho akanya ndashobora kuhaca
ashobora kuguhaca nzokubwira ejo yuko twaba twarabonanye ariko tu simplement ndaza kuhaca tubonana ndamukumbuye cyane kabisa raba nyene ngorane uwo mukozi wawe nawe yampaye aka orange hari ikintu je nabonye umengo gisa n'icyanteye amakenga none gashaka ko nabonye uwo mukozi ego yambwiye ko ari Jire umwe wari wazana kimwe umwana ariko ndabona yakuze ubona musigaye muhapfa kunga gashaka ibizohavura bibatera icyo hagati y'urya mukunzi wawe ri iki kintu kibanza ukige kubanza ukirabe ubweshere wanje ubwera umuntu nosese nyene atahura ibintu diaspora naye ntangana n'abasivile biye bashobora kuyumvira kiriya na kiriya atari icumva umukozi ntabwo kinangora nimwe kandi nashira wanje simbona nta mpamvu yotuma nyina mwiyumvira nyene ibintu birenze kuri ivyo ivyo nibisanzwe ni ukuvuga nimba mubihuriza ko urya mukunzi wawe kutuha ukabona ntacyo vyobikira mu rukundo rwayo cyane ariko atakibazo gusa je nagize amakenga kubera mbona umukozi Jire urabona yarakuze mubana ngaha mu nzu muri babiri nibagije rero ko byoshika akagira amakenga ndio mubihuriza ko nibaza ariko atangora atakibazo kabisa nawe ntangora reka mu diaspora yaritahuye yaratahuze ibicarisho reka nce kwa profenda murabe mugani wawe amadolari atarayamara ngomba nce ndahaca ndamurabe kugira tuyage naje ndanamukumbuye hanyuma ibindi navyo nzo ku telefone je ndakubwiye yuko namusanzeho twaba twarabonanye twarayaze je ngomba nce mbandanye iyo musigari nkore tuzosubira hanyuma sawa we turi kana ndabe ibyo ngaho umukozi yasigara akora komera sawa Oui, sister. Ni boje meze neza. Wapi sheri wanje ameze bo sana nyene nabirenze. Impamvu nyene ndakubwiye ngo ntabirenze nuko nyene ibintu nyene nabonye umengo ntibimeze neza gusa nzokubwira nari bini wagaruka. Nta ngorane ziri wowe tuza tukora akazi nyine none bimeze gute iyo ku kazi aho ni sawa ntari bije ndi muhira nyine ndatekanye nta ngorane ni sawa nta kibazo sawa karibu Bofre. Safi sana. Amakuru y'imizi bo. Bana salama meze neza. Karibu cyane karibu. Murakoze nawe niryo visi. Asi cyane ntabyo hatari. Yarenze. Nukuri je ndaho ndashima meze neza ndakomeye kabisa. Mbuye hasi sta mwanya uheze naciye mbanza ndaca muhira. Iwanje ahantu sanzwe ntuye. Arambwira ko waje ndavuga ati sinogenda tutabonanye kwenda shembere cyo gituma nciye mvuga ati reka ndace ndakurabe turamukanye imbu zari nyinshi tugende tubonanye. Okay. Karibu rero. Basha murakoze cyane kabisa. Hama Bofre. Sorry kwanza Bofre n'aba Bofre yo duhuye dukumburanye nkamba ari nyinshi turibagira n'inshingano zimwe zimwe nyene z'ingenzi nkabone bagiye no kukwakira ndakwakiza kino ne Bofre. Shadimiri muri gora kabisa ubona yuko ikinga hana amasaha sana yagiye imije muri gora kumbure ngira ngo
ngira nzora mu wundi mwanya subire ngaruke tuyage urabona yuko nje bwije cyane no gafatira n'ahandi niko kugira ngiye ku madolari kuko ndazi aja kirimashasha kabisa ntangorane bofre hama bofre we ntari bikuta bihisemo ko ndakuzimanya ngaha muhira ntangorane nimwe tuzofata akanya tuja ahantu nyene twisanzure tuyage cambu cawe uje ku madolari amadolari hari nta kibazo we ko twamenyanye ntangorane nimwe byose bizogenda neza oya nta kibazo nta ngorane ngira ngo tuzobona turashobora kuzohura tukabona hanyuma sembe sister yambwiye ko wagiyeyo yakwakiriye byagenze bite